bano bantu barara amojoro kugira ngo igihugu gishoboye kuronka ibiterwa bimeze neza maze umurimyi ashoboye kurima neza igiterwa cimbuka neza. Ubushakashatsi bwacu dukora bashaka kudutwara imyaka hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 tubikorerako. Uri kurarondera ikijumbu abene gihugu bazorya. Aho rero mugabo nukuvuga abene gihugu mwico gihe mugabo ntibaragira ko babironka. Aho ni abari ubushakashatsi bwacu tuba tumaze guheza gusa twebwe imyaka 5 bikogwa. Uheruka twatanguranye amavariete ayo bita amagrene ibi amagrene ibihumbi 10 ariko mu nyuma y'imyaka 5 hagiye kwemegwa amavariete 3 yonyene. Nukuvuga aho hose twari mu bushakashatsi bwakogwa na ISABU. Izinga rero mutegekanya kuzishira mu bene gihugu ni intama z'ubwoko bwiza cyane. Intama cyane ego aya ikindi kibanza cy'amasuguru mu gihugu cya Kenya zitwa dopa. Ikizerekana n'umutwe hamwe n'izosi byirabura ariko ahandi hose zikaba zera. Izi ntama rero zitandukanye na zijya tubona hariya mu mitumba kuko dodo nkuko mubibona ngaha zisanzwe tamirizo zifise. Nta mirizo zigira nta mitsembe zifise. Suko zivuka zimeduku ariko nyabona turayica nkimbona ngaha. Murabona rero ngaha ibi biterwa bitewe ngaha ni biraya biri mu bwoko twita rutambiro. Ibi biraya ni bimwe twakura hariya muri laboratoire biri muri ka gacupa tukaza tukabitera ngaha. Namwebwe nkuko muvyibonera murabona yuko ari biraya bifise ubuzima bwiza. Turashobora kwimbura umusesegara, turashobora kwimbura ibiraya dukuye ngaha tukarima ihegitari irenga. Nimba atari banga utanguye aho imbuto itangurira y'ikiraya na caje turi ko n'indi namagara gushika imbuto izoshikire umunyagihugu bitwara umwanya ungana gute? Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho herereye ndakora ko cyo ishusho gale cadre for more like black magic the black beno camera mwitu musaza kwindi mfoye idasanzwe ndakubwira yuko jewe namaze gukuri Bujumbura namaze kukudugana kwindi mfoye idasanzwe ndakubwira ko turi imwaro neza na neza hano bita igisozi na cyane muri station régionale de recherche ISABU gisozi ko kuri ahandi barabwiye murabizi birarakire ko turabimenya nta gihugu na kimwe cyateye imbere kitaronse bifungurwa na cyane ko umuntu kugira kore abanza kuba yahaza porta harara n'abarara mu biti barabaho kwindi pfo bidasanzwe ndabura ko no musere twagendeye ikigo ISABU na cyane aho basanzwe bagira ubushakashatsi hano igisozi ndakubwira ko niho duhereye mu gihe bafite amastation atandukanye kwindi pfo bidasanzwe mbega bimeze gute bano bantu barara amojoro kugira ngo igihugu gishoboye kuronka ibiterwa bimeze neza maze umurimyi ashoboye kurima neza igiterwa cimbuka neza. Mbega hano igisozi basanzwe bafite amavariete angahe bimeze gute? Nimwe tuza kuganirira ngaha ndabura ko kwa kundi ahandi gumana natwe cyo ni juste gari sindahindura byo kamera umusaza ndabura ko byamaze komera nuko rero nkuko nayo babwiye tugitangura turi muri station régionale de recherche do Gisozi ikigo cy'ubushakashatsi cy'akarere cya ISABU Gisozi. Kubatazi station régionale de recherche ya ISABU Gisozi, station de recherche régionale ISABU Gisozi utacumva yumviki. Nivyo murakoze kuntiza kanya jewe ku mazina yanje nkuko meje kubivuga nitwa Ernest Hagizimana nsanzwe mpagarariye ikigo ca station Gisozi muri imisi. Ni ikigo catanguye kera catanguye mu mwaka w'igihumbi 1929 kiraburiye cyane. Hanyuma ni ikigo gifise uburinganire bungana n'amajana 353 amahegitare. Hanyuma mwa mahegitare 140 agizwe n'ibiti. Rero ni kigo gifise abantu bagikorera bigishijwe ku mugambi wa leta gifise n'ibikorwa byinshi bikorerwaho navyo nyene bifinanswa na leta. Aha rero ivyo turima cyane turarima twabigabuye mu migwi hari byo twita racine tubercule. Naho harimo ibihaya
ibijumbu, imyimbati, inumpu n'ibindi. Turafise ibiharage ari mu mugwi wita amaregimineze, harimwo ibiharage, harimwo inkore n'ibindi biri muri uwo mugwi. Turafise ivyo bita amasereyare, harimwo ibigori, harimwo ingano n'ibindi byinshi biri muri uwo mugwi bikorerwa ngahe Gisozi. Yego. Turagira ivyerekeye élevage bitazotekeye ubworozi. Turafise n'ikintu gihambaye cyane citwa laboratoire na sere. Ico naco kiriho cubatswe ku mugambi wa leta kandi nibikorerwa n'abakorerayo bahembwa na leta n'ibindi byose bakoresha byankenerwa bikoreshwa ku mafaranga ya leta. Turafise mwaho turafise nk'amavariyete ashika 45 y'ibiharage, turafise amavariyete 11 by'ibijumbu. Yego. Turafise ibigori, iyi ni rejo Mugamba, ibamwe ibigori cyane cyane Isega n'ibigori bita Mugamba. Yego. Turafise kandi bihaya amavariyete angana na 19 naho yose adakunzwe kumwe aha mu Burundi wacu. Mwizi 19 usanga abantu baguma basaba ndi n'amagara na Victoria. Ngira ndaza kubigaruka ko igituma abantu basaba ndi n'amagara na Victoria kandi atari byo byimbuka cyane kurusha ibindi. Yego. Naho iwanyure dutembereze turabe hano hantu hatuma umunyagihugu avuga ati uno mwaka umwimbo wagenze neza, ariko akibagira yuko hari abantu barara amajoro kugira ngo bigende neza. Nuko murashobora kudutembereza. Yego, karibu ngaho wacu. Nkuko rero duhejeje kubereka ukungene ikigo ca ISABU Gisozi kimeze. Nashaka ndabatembereze ngaha muri iki kigo murabe ivyo navuze by'ukuri ko ari bihakorerwa. Yego. Mu bihakorerwa murabona ko leta yaduhaye itracteur ishobora kurima, naho ari imwe kandi idakwiye. Turima ahantu hanini tukimburana byinshi, tukaba dufise n'uwinyonga umwe, bigasaba ko iyo ibikorwa bihuriranye bica bitogora ukungene tubikora. Ku batabizi rero iyi niyo tracteur. Iyi niyo tracteur. Ku bantu batagiye hanze canke iwabo babona ama machine arima apana madutu, ni tracteur. Ni tracteur yabonetse kugira dushobore kugwiza umwimbu. Yatanzwe na leta y'u Burundi. Yiha amayiza batandukanye, hanyuma na ISABU Gisozi yarashikiriwe. Ariko nkuko mubibona irabuze akantu agakigabara, irabuze iyo shariyo kugira ngo dushobore gukora ibikorwa neza. Ariko turashimira leta y'u Burundi yashoboye kwituronsa ibicishije mu kigo c'ubushakashatsi ca ISABU. Bisigura kuri ama hectare 300 arenga iyi ibiri kurakora kwa kundi ahandi. No kuvuga itracteur itegezo gukora imisi yose kuva mu gatondo gushika ku mugoro. Hari naho bishika rero ugasanga bariko barakora gushika saa 4 y'ijoro, saa 5 y'ijoro. Ivyo ntaco bitubwiye twebwe ko tuba turiko tugomba ko tugwiza umwimbu ngaha mu kigo cacu. Biba bikenewe ko dukoresha inguvu, ariko vyongeye tukaronka uburyo bushobora kunyarusa ibintu. Biba bikenewe tracteur na karoro keza kwa kuri ahandi. Turacari muri ISABU Gisozi kwa kuri ahandi. Kandi zinyubakwa zose mubona ngaha zubatswe ku mugambi wa leta. Murabona ko tugira dushikire gato laboratoire, ni laboratoire nshasha yubatswe na projet bita Prodema. Ubu rero tukaba tugeze he? Ubu tugeze ngaha imbere y'iyi laboratoire. Murabona ko dufise inyubakwa nshasha kandi turafise n'inyubakwa ya kera ariyo iri ngaho hepfo. Iyo nyubakwa ya kera yatanguye mu 1986. Yari ifise ubushobozi buke bwo gushobora kugwiza imbuto ku rugero rungana n'ibihumbi 5 by'utwo twita amavitopra muri laboratoire. Ku batatahura neza amavitopra n'amagi, abadatahura neza amavitopra ni agategwa kaza kavuye hanze canke twebwe turashobora kukitegurira tukazokagwiza muri laboratoire, hanyuma kazova muri laboratoire kakaja muri sere. Ico gihe rero twari dufise muri iyo myaka yari ifise ubushobozi bw'ibihumbi 5 bwagwizwa ku mwaka. Kubera umugambi wa leta wadufashije kubaka laboratoire nshasha, twavuye ku bihumbi 5 ku mwaka, ubu tugeze ku bihumbi 500 ku mwaka. Ibihumbi 500? Iyo si maji ni ivy'ukuri. Rero iyi laboratoire nkuko muyibona, yaba amatara yakayo, yaba ivyo no kwita ama produits chimiques dukoresha,
n'ibindi byose dukoresha bigugwa bigugwa na leta kuba mugambi leta ifasha amalaboratoire kugira ngo natwe tugwize umwimbu tuzohereze abene gihugu nabo baheze baronke ico bafungura. Iyo turose rero amakantita akwiye tuca duhereza abo muri sere. Mugabo ivyo tubikora kuco twita amakampanye. No kuvuga kampanye mara amezi 6. Amezi 6 duhagarika tugaca dukora ibikorwa by'isuku byo muri labo, haheze ukwezi kumwe dusubira tugatangura. Iyo kampanye yo muri labo iza ijana na kampanye yo mu masere ariho nababwiye mu kibanda ndimiro. Neza cyane turacabananye dutembera. Nababwiye ko mu ngorane dufise ari uko umuyaga nkuba ukunda gucika keshi. Iyo umuyaga nkuba rero ucishe keshi tuca twikora kuri aya magroupe abiri. Kandi buri ya magroupe abiri ategerezwa kwakira rimwe nkuko dufise amalaboratoire abiri. Dufise laboratoire ya kera tukagira laboratoire nshasha tukagira n'amasere amwe nababwira ibihe byamira hejuru n'abandi dukoresha umuyaga nkuba. Nk'iyi groupe iyo yatse amasaha 10 ntinwa munsi y'ilitiro 40. Kandi bigasaba yuko tuyatsa kuva saa 1:30 gushika n'imiburi buri size iyo hageze ko dutaha. Nk'ubu dufise ikibazo ca transformateur ya itagikora iri ampane rero bisaba ko aya magroupe aguma yaka umwanya wose. Bisigura ko namwebwe mu bijanye no gushakashatsi mukeneye umuyaga nkuba cyane. Turakeneye umuyaga nkuba kandi turakeneye n'ibitoro cyane. Murakoze cyane. Rero tukaba tuvuye muri laboratoire tukaba tugeze he? Aha tugeze ahantu tugwiriza imbuto ivyo twokwita mu bibanda ndimiro mu kirimi mvamahanga bavyita les serres. Aha rero ngaha dufise uburyo butatu tugwirizamo imbuto aribwo no kwita uburyo bwa kera système conventionnel. Hama tukagira n'uburyo bwakurikiye bwitwa système hydroponique. Aha muri système hydroponique dutera mu musenyi wonyene atanakimwe kirimo mugabo tugashiramo ivyo no kwita ivyunyonyo bifasha ibitegwa kugira ngo bikure kandi bitanga umwimbo. Iyindi systeme dufise canke ubundi buryo no buryo bwitwa aeroponique aho dusanzwe turima ibiraya tukabirima mu kirere. Hama ubwo buryo bufise akamaro kanini cyane kuko bituma twimbura nka burya twaha ivyamwe twimbura nkuko icumwembe twimbura ikiraya ceze uko ceze nuko tugenda turacimbura gushika duheze cycle yose. Mushobora kwatwereka kugira tuyibonera. Ndabwira ko ndi kumwe n'umuhinga ajeje kugwiza imbuto. Aha rero ngaha tubanza guhonyora ngaha amuki kugira ngo impwe mu mbi twazanye zituvemo zose zisigaye. Yewe are twaduhonyera amazi asanzwe canke n'amazi atandukanye. Ayo n'amazi asanzwe arimo umuti wica cyane burya bunyabuzima buto butera ibitegwa ivyo twakwita amabacteri n'amashampinyo kugira ngo ayavuye hanze ntashobore kwinjira kubera murabona yuko duca ahantu henshi hatandukanye duhonyora vyinshi. Ivyo tuzi nibyo tutazi turasubira tugahonyorayo kugira ngo kirato canje no munsi kariye ikintu bita umuza amazi meza. Rero ngaha turashaka kubereka ya systeme novuga ya kera niyo systeme yitwa conventionnel. Murashobora kwishikirayo naho mukabona yuko imirima ari imirima myiza cyane. Uburyo bwose buriko burakoreshwa ngaha bukaba butangwa na leta y'u Burundi kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura. Mama we umunwa wose uronke icyo ufungura kugira umunwa uronke icyo ufungura. Aba bagabo bari ngaha kugira barara amajoro barabe ko bikunda nuko tubandanye rero tuza yewe murabona rero ngaha ibitegwa bitewe ngaha ni biraya biri mu bwoko twita rutambiro. Ibi biraya ni bimwe twakura hariya muri laboratoire biri muri ka gacupa tukaza tukabitera ngaha. Namwebwe nkuko muvyibonera murabona yuko ari biraya bifise ubuzima bwiza. Aha turashobora kwimbura umusesegara
turashobora kwimbura ibiraya dukuye ngaha tukarima ihegitari irenga. Mwaka kantu kangano? Ego. Ihegitari? Ego. Hama mu nyuma tukabandanya rero twimbura ivyo twita amasushi. Mugabo ubwa mbere ngaha yoyo ivyo tuzokura ngaha nivyo twokwita imbuto zibanze cyane twita les mini tubercules mu kirimi mvamahanga. Ibi biraya vyamira hejuru bitandukanye na vya bindi bahora bakura munsi. Subiye inyuma gato nkuko nabivuze ibi isibiraya vyamira hejuru ni biraya dutera nka kurya dutera muri ko muraranga ngaha hariyo ivyo twokwita imigondo. Oya sico. Ivyo twokwita ivyo duteramwo ivu tugashiramo amase tugashiramo nka kurya dutera ku murima. Mugabo nkuko nababwiye rero ivyo dutera hejuru biri mu yindi system mugabo ntiturashobora kubitera kuko twamaduhera kwibi kwino system tukabandanya hariya rero ubu turi mu gihe mu bikorwa by'ibanze nibaza niyo mwasubira mugadutera iteka mukaza nko mu ndwi zibiri muzosanga ibiraya biri hejuru vyirebanga tangorane nimwe. Okay. Muri ya ntumbero rero yo kugwanya bwa bukoko buza buva inyuma. Kandi mukaba mwabonye yuko tujya dutegwa dutera tuba dufise tuba tudakomeye cyane kugira tubukingire bwa bukoko. Murabona izi nkono ngaha ziri ngaha turatekamo ryavu yamase tugateka amasaha 8 kugira ngo tuzoshobore guteramwo bwabura bya biraya mwabonye byiza hajya hirya neza cyane. Aha rero ivu mubaza kuriteka kugira mwirukane ubukoko bwabuzinu nabwo na ya microbe yose ishobora kubitera kugira ngo ntibigire ubuzima bwiza. Turacabandanye dutembera ubu rero naho tukaba tugeze aha tugeze rero mu kibanda ndimiro hamwe turimira vya biraya mu musenyi wonyene bimwe tuba tukuye hari yego bimwe tuba dukuye muri laboratoire nkuko mubibona uno musenyi nta kindi kintu na kimwe kirimo nta mase amwe twovuga ngo y'ikirundi canke amwe twovuga y'ikizungu arimo aha ikintu duha ibi biraya vyonyene nkuko mubona ino system iri ngaha dushiramwo ivyunyunyu ngaha mu itangi hama tukugurura ngaha bya vyunyunyu nivyo bica biza muno musenyi hama bikaza ibi biraya vyacu navyo bikaza birabikwega gushika bikure naho mubibona bikiri bito bizoteba navyo nyene bingane nka bira bindi mwabonye mwirya mwakijya kindi kibanda ndimiro twokwita ca kera canke systeme conventionnel. Aba bana yuje bacavuga ngo ivyatsi vyateye imuhira. Ego nuko bwo murarabana hajya ngo murashobora no kubibona haba no ngaha nuko rero dushobora kubivomera ibiterwa vyacu kandi muri ko muraraba murabona yuko tuzoronka imbuto zirobanuye nziza kandi zitarimwo ubukoko. Haba umunyagirwa avuga ati ikiraya kabisa ku isoko je mbona mega turi no kubiterana. Yego cyane neza cyane. Ama ibi byose rero mubona nk'ibi byunyunyu sivyo twikurira ngaha mu Burundi tubikura hanze y'igihugu cyane cyane mu gihugu ca Kenya. Ivyo byose tukabifashamwo na leta y'u Burundi muri ya ntumbero nyene twanye tuvuga kugira ngo umuntu wose uronke icyo ufungura umufuko nawe agafaranga. Umuntu wose uronka icyo ufungura ufise umusesekara ucugurisha hambwa curonka agafaranga turacabandanya. Ubu naho tukaba tugeze iki rero n'ikindi kibanda ndimiro kigira gatatu ico twokwita systeme aéroponique dutera ibiraya mu kirere ni bimwe navuze igihe natangura tuza turavyamura ivyo nokwita récolte échelonnée uko ceze tucamura uko ceze tucamura nka kurya twamura imyembe canke imicungwe iba yeze. Rero ngaha ndashobora kubereka iki kibanda ndimiro gihagaze cyane cyane ku ino systeme iri ngaha. Murayibona ndibaza yuko muyibona. Harimo rero mwize ngongoro mubona harimo bya vyunyonyo nababwira. Nico kimwe no kuri hamwe dutera mu musenyi ivyunyonyo biri ngaha ni bimwe nibiri hariya. Itandukaniro ni ya systeme yo ngaha. Rero ngaha
uko bigenda gute ibiraya tuba twateye hariya indani yego biba bifise imizi irebanga mu kirere yego hama ututu motopompe canke sinzi uko bivuga mu kirundi yego turafata vya vyunyunyu biba biri mu mazi ikabirungika hariya kuri ya mizi yego novuga ntibirungika nk'amazi kuko urumva yuko vyoshobora kuca biyica muga birungika nka ivyo nokwita nka sous-forme de brouillard yego ngira mu kirundi muca muvyo baca bitahura gose yego rero hama ya mizi ivyunyunyu ishoboye gukwega mwako kanya ikabikwega igiterwa kikaguma kimeze neza bisigura ko iki ari igiterwa turonka tuvuye hari egome aha turacari ko tugerageza ikiraya gusa ikiraya conyene bisigura ko hajya hambere twahereye mu kiraya bimara iminsi ngahe hariya twahereye naho nyene nico kimwe no ngaha nico kimwe na hamwe mu musenyi bivanye n'ubwoko bw'ikiraya hariho ibimara amezi 3 hariho ibimara amezi 3 n'inusu hama aho urashobora kuba warose ikiraya cawe bisigura ko mu mara amezi guhera kuri 3 kuduga muri ko murondera imbuto imwe gusa imbuto y'ikiraya mama we abantu bararuha mugasayo mezi gusa murumva yuko hariho ibindi bikurikirana vyo kuca twimbura bwa bundi bwoko twita amasushe bwa bundi bwoko twita amaprebaze gushika bizoshikira umunyagihugu bisigura ko nimba vyose hamwe atari banga bibatwara umwanya ngana gute vyose hamwe kugira igiterwa kimwe kiboneka kugira ngo igiterwa kimwe kiboneke novuga ngaha mu kigo c'ubushakashatsi tuvuye muri laboratoire tukaza ngaha turashobora kwiha ihangiro ry'umwaka umwe mugabo tuvuye ngaha kugira ngo bizoshikire umunyagihugu tushobora kwiha nk'imyaka 4 imyaka 5 bisigura kugira ijya mbuto wowe uyironke bibatwara imyaka 5 kugira izoshikire kugira izoshikire umwene gihugu we bari ko arondera injya uzofungura muri 2027 nuko tukaba twahuye n'abajeje kino kigo tukaba tuvanye n'abashakashatsi kubijanye n'igiterwa c'ikiraya ubu naho tukaba dushikira undi mushakashatsi mu ndimo zitandukanye tuko turagenderamwo ndakura mushakashatsi amahoro neza ndizira komeze neza yego n'amahoro hano naho tugeze hehe aha rero turi ngaha aha naho bita iyi ni broke dusanzwe twimishirizamwo ibijumpu intumbero yo twimisha ibijumpu niyo kugira ngo dushobore kuronka ubwoko bushasha bw'ibijumpu burinda ingwara bwimbuka kandi busanzwe bufise vya vyunyuye bita vitamine A rero uko rero bikorwa aha no kuvuga aha ibroke irimwo ivyo bita ubwoko bushasha ubwoko bw'ibijumpu 48 bibo bita mu gifaransa amavariete hama muri bwo turafise ubwoko bw'ibijumpu bita amakaroti 11 amakaroti y'ibijumpu amakaroti y'ibijumpu bijya bya bijumpu usanga bisa na orange imbere hanyuma turafise n'ubundi bwoko bw'ibijumpu 34 ubwo bwoko ni ubwoko dusanzwe turima twakwiye hirya no hino kugira ngo buze ngaha hama tugaca tugira n'ubundi bwoko rero ubwoko butandatu buja hamwe bwita bimwe bita amavariete shero mauve amamauve y'ibijumpu ivyo rero nivyo twashizeho ngaha kugira ngo bidufashe kugira ngo dushobore kuronka iki amavariete canke se ubundi bwoko bw'ibijumpu bushasha mutiro bikorwa gute uko bikorwa dufise byose bibera mu mashugwe byose bibera mu mashugwe ishugwe nye n'ishugwe amashugwe ya hanyuma n'ishugwe ry'ivariete canke se y'ubwoko bw'ibijumpu n'indi shugwe y'ubwoko bw'ibijumpu iri shugwe rero cyanyina cavyo gishobora kuba ari nikijumpu dufate nakarorero ntanze ari kijumpu kiba kirinda ingwara kikaba cimbuka hama iki naco akaba ari kijumpu cyanyina naco gifise vya vyunyunyu bita vitamine A uburonke ndabihuze kugira ngo tuzoronke abana bafise vyose cha dufite bafise vyose
abo bana rero kugira ngo tubaronke bica bibera ngaho amashugwe dufata tukafata ishugwe iri hari ryo yitwa igikigabo n'igikigore igikigabo ni ishugwe nza kuzana nkari kura ko tuno tuntu mubona ngaha hanyuma haca arutundi mubona ngaha imbere utu nkaheza ro nkaca nshirako ngaha indani hariya kugira ngo nimisha bavyita kwimisha haro maze kwimisha rero ibizoca hazoca hazamwo mwirimba nimishije candarigira gutya nkarifunika nako bita papier aluminium kugira ngo ntave haza ibindi bintu canke se ibikoko buza kugira ngo bugire bufate buze konona je vyomba nagize kugira ngo haze akandi kantu kaza kuvyonona mu nyuma rero niho rero aka gahava kaca gatabuka aha ndani haca havamwo ico bita graine ico bita urubuto izo mbuto rero cyane ivyo tugira ngaha tubigira ari byinshi mu ntuze mu mashugwe izo mbuto rero nizo rero cyaza twamura nakuvuga nabana baba nakuvuga izo mbuto nabana baza kuvuka hagati ya wa mugabo na wa mugore nakuvuga bafise bimwe navuga ubwa mbere bivanye n'ivyo washatse kuronka izo mbuto rero nizo rero tucaduheza twebwe muri ISABU tugira ko ubushakashatsi bivanye bo nico ushaka ubwa mbere je nababwiye yuko ndabigira kugira ngo ndondere abana bazoba bafise kamere vitamine A canke se bwimbuka canke se burindi ngwara ico ndaba rero mu maese ni veroje ca ndaba rero ku murima nkaca ndabigirira amaese atandukanye ivyo rero tumaze kubigira turabigira no kuvuga ivyo ntazobona bisa nivyo jewe ndondera ndabikuramwo bisigura ko ngaho bibatwara umwanya munini kugira ngo bishobore kuboneka no kuvuga tumaze bidutwara umwanya munini cyane kukubera tumaze kuronka izo mbuto tuzisha mwayo ma SF nakubya mu mageragezwa hanyuma kugira ngo twebwe tuzoronke ico bita ama variete reponda kwa bya bindi byose nababwira birashobora twebwe kudutwara muri ISABU gusa ubushakashatsi bwacu dukora bashobora kudutwara imyaka hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 tubikorerako uri kurarondera ikijumbu abene gihugu bazojya aho rero mugabo nukuvuga abene gihugu nico gihe mugabo ntibaragira ko babironka aho ni abari ubushakashatsi bwacu tuba tumaze guheza gusa twebwe imyaka 5 bikogwa uheruka twatanguranye amavariete ayo bita amagrene ibihumbi 10 ariko mu inyuma y'imyaka 5 hagiye kwemegwa amavariete 3 yonyene kuvuga aho hose twari mu bushakashatsi bwakogwa na ISABU ne muntu kuva mu nyuma rero tumaze kuronka rero amavariete nkaya 3 twari twamaze kuronka kugira ngo ashobore kwemegwa ayobone sesashisha yemeza hanyuma kugira ngo ashaja muri gwa rukirikirane rwo kugwiza imbuto no kuvuga rero cha tuzijana hanze aya mavariete aba yemejwe kugira ngo yandikwe muri gwa rutonde rw'ibiterwa vyemewe kurima mu Burundi cyajana hanze kugira ngo bayakuremwo ingwara kugira ngo atangure kuja muri laboratoire atangurwe kuja gusohoka hanze abene gihugu bashobore kuzironka ivyo no kugira ngo umwene gihugu azoce ashikirwa neza tubabwiye ko muri ISABU twebwe bitutwara imyaka 5 mugabo umwene kugira ngo azoshikirwa na yambuto yavuye ngaha muri bloke do kubaza banababwira ni hagati rero ya myaka 5 twe twagira nindi myaka 10 kugira ngo umwene azoshikirwe na yambuto vya bintu dufungura bibatwara inguvu zingano hajya rero abantu benshi rero bamaze kubona rero ibijumpu bishasha hajya bari inguvu ziba zavuye mu bushakashatsi kandi bitwara imyaka myinshi cyane nuko muriko muratubwira ko ico kintu ni ikintu nibaza ko kiba gisaba inguvu nyinshi kiba gisaba n'uburyo biga ama financement canke kukijanye n'uburyo biba vyoroshe kukijanye n'uburyo no kuvuga twebwe ivyo dukora ngaha nta bundi buryo buva hanze turonka ahakuru twe tukunda gukoresha uburyo bwa leta nibwo dukoresha haba mu gukoresha abakozi mu kugira gute ni uburyo leta iduha kugira ngo dushobore gukora ivyo vyose ni leta dukoresha uburyo leta buvuye muri leta dushimire leta y'u Burundi leta y'u Burundi yoshimwa kubera itabihari urabona ko biba bitugorana twebwe kana abene gihugu ntaba bashobora kuronka izindi mbuto nshasha oya mbona kari kuba karabaye nuko bibandanya bikomera kwa kuri ahandi aha rero no kuvuga mu gihe twe tuba twamaze kwimisha y'amashurwe n'ayandi mu nyuma haraza hagaheza hakaza imbuto izo mbuto nizo duheza rero mu nyuma twamura izi rero mubona ngaha izo mubona ngaha n'imbuto z'ibijumbu zaje mu gihe tuba twahejeje kwimisha rero izi mbuto mubona ngaha canza mu nyuma zeze nkazamura izi mbuto nizo zivamwe ikijumbu
izi mbuto rero mubona izi mbuto nizo dushaka tuheza tukaca tugira ko ubushakashatsi nizo duheza tukaca tubiba mu mapepiniere kugira ngo ce zimera haboneke imijumu bishasha ama variete mashasha rero niyo cyaje dukorera ko rero ya myaka yose nababwiye kugira ngo turabe ibishobora kuba bifise bimwe nababwira ko dushobora kuronka ko turabe ko dushobora kuronka ama variete ashobora kuba resista ku ngwara yimbuka canke afise cacunyo bita vitamine A kuko bera vyose usanga bidafise tubandanya biryoha irabika ijumbu kivuye mu ntete bantu b'Imana. Nuko tukaba tuvuye ku bagwiza mbuto b'ibijumbu ubwoko 28 ngira bababwiye ingene bimeze tukaba tugiye ahandi nayo nyene kuri mugwiza mbuto ndabaramusa nyakuba mugwiza mbuto naye ndabaramukije cyane niza komeze neza yego turashima iyi mbuto rero hatugeze mukaba muhagwiriza imbuto yayo nkuko aho mwari muhejeje guca hatandukanye muri ikigo ca ISABU gisozi yego ngira ngo tugiye kuri igiterwa c'ibiraya baberetse iyo intango y'ikiraya kiva haya muri laboratoire mu nyuma muraja muri sere aho se babonye ko bikorerwayo hanyuma ibiraya bivuye muri sere hariho hano tugira bakavyita ko hari minitiberikire yego kuvuga minitiberikire n'urya turaya duto cyane tutaba tunini cyane ubwo bivanwe n'ingene twateguwe twatebajya muri sere yego hama rero iyo tuvuyeyo hajya aca tuza muri gisata cacu kijeje kugwiza hanini kugwiza ico giterwa c'ibiraya mu buryo novuga mu buryo butandukanye cyane na burya bwa hariya mu laboratoire ni muri sere ubwo ngaha tuvuga ni buryo umwana bavutse asohotse tukamushira dusubita mu bindi bihe byo kwisi rero ngere burya abantu mwabonye hariya babuza muri gisata cyo kugwiza imbuto kuja tubuteye tukabwita ico bita tukaca twimbura ico bita sushi hama iyo sushi nayo nyine twasaba tukayitera kundi rugero gira kabiri turiko turondera muri gisata tugezemo cyo twita imbuto bita ya prebase rero muri iki gisata ca prebase no kuvuga niho rero haba hageze yuko tugwiza cane tukaronka n'umwimbu munini cane dushobora gusha duhereza mu nyuma abandi bagwiza mbuto bashaka kugira bagume bagwiza cyo biterwa cikira kugira kibandanye kibwira kurusha rero aha tuba tugeze niho muca twita gisata kijeje kugwiza imbuto za prebase imbuto za prebase rero tuzirose mu nyuma haca baza bakurikije nyine amategeko asabwa y'abagwiza mbuto n'amategeko y'igihugu abandi bagwiza mbuto babishoboye bakaza ISABU ikabaha izo mbuto zirobanuye bivanye n'ubushobozi z'imbuto zabonetse kabivune bivanye n'ubushobozi bw'abo bagwiza mbuto aho twita privé multiplicateur rero haturagwiza ubwoko butari buke nka murabona ikindi n'ubwoko bita ndinamagara n'ubwoko bukundwa n'abantu benshi kugira ngo kuko n'ubwoko burinda anini imvura kandi abanyagihugu benshi bakunda mwakiretse ubwoko turarima n'ubundi bwoko butari buke ubu tugeze hafi ku bwoko bushika 18 bw'ibiraya muri gisata ca ISABU kandi burobanuye aha muri ubwoko bw'ibiraya turafise ubwoko buba ahantu hashushe buba bwo bita hakanye canke muri haute altitude hakaba n'ubwo bundi bwoko dufise buba ahantu hashushe umva mu minsi iza kwanza n'ubu babishoye n'imbuto zirahari zabo bifuza kurima baba havuga ngo imbongo nta biraya biho ngo nta mirira bibayo no kubisuma mu mugamba gusa mugabo ubu ISABU ahigeze irageze ku rwego ku bushakashatsi bwakozwe barabonye ubwoko bushobora kubayo bw'ibiraya kandi bwimbuka cyane kandi buryoshe kandi bwimbuka ku mwanya na muto cyane bushobora kugwanya inzara mu mwanya wose rero ubu twaduhamagarira abantu bavuze ngo bavuga yuko mu imbo canke ahantu hashushe atabiraya bibayo ubwo bwoko muri ISABU ubu buhari nk'aya Gisozi honyine turafise amatoni ashika 10 ni kuvuga amatoni 10 ashobora gutera amahegitari 5 y'ibiraya nk'akarorero kandi n'utwa tukibandanya umugambi wo kurondera izo mbuto zibaho ahantu hose mu burere bwose butandukanye nuko ibintu mbona bitwara amafaranga menshi ayo mafaranga financement zivaye nk'uko iki kigo ca ISABU Gisozi kambere ketse n'aya twokwita ama service asanzwe atwarirwamwo
ibikorwa kugira bikorwa byokenera uburyo kandi cyane ubona byose nk'ubuhoho hamwe muje mana ho muje ho hari ibikorwa bidasanzwe kuko mwimbe yambere twarayimbuye mugabo turavuga tuti reka tugire navyo byo gutera muci byo gutera muci bizotuma abanyagihugu bashaka kuronka baryo batera bashaka kuronka imbuto kare zimeze hakiri kare uno bica bitwara uburyo bwinshi cyane kuko nakurima muci kurima ibere umurima mu kwa gatanu atamvura ihari imvura yacitse mu kwa kane ibintu byo bisaba ko bikoresha uburyo bwinshi kuko bisaba kuvomerera kugira ngo bishobore umurima ushobore kwera mugabo murabona ko intambwe ya mbere maze kuboneka nk'uno murima mu minsi mike uzobusoromwe hariho nindi mubona tiko turakurikirana rero ibi byose bitutwara uburyo kandi bwinshi kuko ari ikigo ca leta ikigo ca ISABU ari ikigo c'igihugu ca leta n'uburyo dukoresha hanini cyane buva nyine muri leta nyine no baduha ubwo buryo kugira ngo dushobore gukora bino bikorwa hama kugira ngo dushike kuri ryahangiro ry'uko tugwiza imbuto nyinshi abanyagihugu nabo mu nyuma bakazoshikirwa mugabo byahereye mu kigo ca ISABU uburyo murumva ko buva hanini bwinshi buva muri leta. Dushimire leta y'u Burundi ako nimba atari banga ndakene kumenya nkizi ndabona ni R83 n'inusu hamwiteze umwimbu ngana gute y'ibire byagenze neza keshi bivanye n'ubwoko kanaka kuri ibi nyene ndi n'amagara kuri ndi n'amagara twashobora kuronka dufatiye kuri hegitari twashobora kuronka amatoni nka 10 hagati ya 13 na 15 nk'ubu naho dufatiye kuri nk'aga parasera mbona kamari 43 sigura ko bigenze neza twashobora kuronka hagati y'itoni 9 na 10. Wow. Yego. Nuko aha rero mwebwe mubandanye mukora ubushakashatsi mukagwiza izo mbuto. Nimba atari banga utanguye aho imbuto itangurira y'ikiraya nacaje turi ko ndi n'amagara gushika imbuto izoshikire umunyagihugu bitwara umwanya ngana gute nkuko mwabonye ikiraya kiva kure muhereye hariya kuri kaja katsi mwabonye hariya muri laboratoire yego hama munyuma mukaji ku bintu bitandukanye ku bindi bice bitandukanye gushika aho mwabonye ikiraya munashaka kugitera ngaha muri gisata cacu kijeje kugwiza imbuto munatara ni hagati y'imyaka 3 4 kugira ngo umunyagihugu azoshike kuri handi twita ko tugwiza ico kubagwiza mbuto gushikaho bagwiza kuri ca handi bita ngo nuzeye categorie consommable donc burya biraya basoromye zoca bija mu isoko kugira baca baja kubifungura abanyagihugu dasubira gutera nayo ubundi nkuko mwabonye bigenda birakurikirana ku makategori donc biva hejuru bimanuka gushikaho dushikira hahandi umunyagihugu avuga ati aragiye kurima cake aca soroma ajana mu isoko kugira yikenure canke ashobore gufungurira umuryango neza cyane mba mufise akazi gakomeye yego cyane nkuko usanzwe arongoye kino kigo cy'ubushakashatsi ngaha muri Gisozi ca ISABU Gisozi yabitumenyesheje hano hantu ntibagira ubushakashatsi gusa bw'uburimyi barahagirira n'ubundi bushakashatsi bw'ibitungwa ko kuri handi ndabira ko dushitse rero nkuko muvyumva mu bitungwa biriko biba byafungwe ko kundi handi ndabira ko dushikiriye uwundi ndakora musa chefu mwebwe ngo ni mu mujejwe ngo ibijanye n'ibitungwa yego cyane n'umwibese nagatoya ari tugeze yego nuko turacyari muri station ya ISABU Gisozi yego naho tugeze ahantu akorerwa ubushakashatsi mu by'ibitungwa aha Igisozi turafise intama ubwoko bushasha bw'intama yoka kuzana yego kandi twari dusanzwe dufise n'inka ngaha aza kubibona ariko baravuga ubushakashatsi turavyumva mu burimyi ako no mu bitungwa ubushakashatsi buriyo neza cyane ubushakashatsi no mu bitungwa buriyo kuko imbere yuko nk'igitungwa kija mu bene gihugu biza yuko kiba cyakorewe ubushakashatsi bakabona yuko no mu mitumba hariya yuko ico gitungwa gishobora kuhaba n'ubushakashatsi neza cyane rero mu bitungwa burahaba nimba atari banga ubushakashatsi bwo ngaha butwara igihe kingana gute kugira ngo igitungwa kije mu banyagihugu kugira igitungwa kije mu banyagihugu nk'akarero ngaha muraza kubibona neza turafise intama baheruka kuzana zavuye mu gihugu ca Kenya zaje mu 2012 mu mwaka w'ibihumbi 2022
ubu turacyariko turakora ubushakashatsi zaje ari intama 30. Yego. Nuvuga izivyara 25 n'amasuguru 5. Yego. Ariko ubu turageze ku gitigiri c'intama 54. Mu kigo kingana gute? Zaje mu kwezi kwa12. Uko ndabivuze muri uyu mwaka wa 2022. Mu kanya gato gusa mukaba muronse izindi ntama. Neza cyane. Nimba atari banga murashobora kudutembereza? Neza cyane turashobora kwinjira. Hari nkuko bisanzwe mbere yuko twinjira muri ferume. Yego. Twacana hatandukanye. Turamanza tugaca ngaha muri aya mazi arimo umuti wica ama microbe mbere yo kwinjira. Yego. Aha rero bari ama microbe yose banisha. Neza cyane. Hamejeje ukuri yacakurikira iki? Acha twinjira tukaraba. Nazo ziridagaduye. Hari intama nazo zibona ubwoko bwazo bwitwa dopa ngaha tukaraba. Ni intama z'ubwoko bwiza cyane. Intama cyane. Yego. Aya ikindi kibanza cy'amasuguru mu gihugu cya Kenya. Zitwa dopa. Ikizerekana n'umutwe hamwe n'izosi byirabura ariko ahandi hose zikaba zera. Izi ntama rero zitandukanye na zirya tubona hariya mu mitumba. Kuko zozo nkuko mubibona ngaha zisanzwe utamirizo zifise. Nta mirizo zigira. Nta mitsembe zifise. Uko zivuka zimizuku ariko nyabuna turayica. Nk'iyi mbona ngaha. Neza cyane. Naho imitsembe tuyica ku mpamvu zibiri. Impamvu ya mbere nuko mu gitsembe c'intama hariho ikinure cibikayo. Yego. Nuvuga rero ico kinure umurizo tuciye ico kinure cari kuja mu murizo gica kivayo kaja gufasha mu gukura neza ku gitungwa kuvyibuha mu gusa neza. Ikindi impamvu nayo ya kabiri ituma igitsembe tugica nko ku ntama ivyara bica vyoroha iri kirima. Nizo mpamvu zibiri zituma duca ibyo bitsembe kuri izo ntama. Iyo ni intama yitwa dopa. Neza cyane. Dopa. Aya n'amasuguru uru n'uruhande rw'amasuguru. Nkuko mubibona amasuguru ari kwayo yonyene. Yego. Impamvu nayo amasuguru aje kwayo yonyene ni kugira ngo dushobore kubona nk'umuntu amaziba zimwe tumenye neza zimijwe n'iyi. Kugira ngo ntazobe ico bita consanguinite. Nubu amacugane mu Kirundi. Yego. Ubu naho tukaba tugeze. Okay, twadeje kuraba ikibanza kirimo amasuguru naho turabe ahaja izivyara. Mbejeje kubona intama ingana n'inka. Mwibaza ko ikurikira bimeze gute? Kwa kudi ahandi. Bibananye bikomera. Babananya badutembereza. Turacyari muri inde ISABU Gisozi. Uko mubibona kandi aha naho ni kibanza kijamwo izivyara. Bashaka kwinjira mu karaba. Izi ni zivyara. Izi ni kibanza kijamwo izivyara. Izi rero zivyara kubera iki mufata muka zishira ukwazo hariya nazo zikazishirirwa. Ubwo ni kwa kundi nyene mutinya ko zova haba ya consanguinite. Yego. Izi zivyara zije ukwazo nyene. Kugira ngo dushobore kubona kungene zimwe. Ntiduhabe dusanga kuko izivyara n'amasuguru ntizoja hamwe. Ntitwomenya isuguru iri kirimna iyo ariyo. Bigaca ari byo mu nyuma byoza kubyara consanguinite. Niyo mpamvu zivyara ziri mu ruhande rwa kandi numvise ngo zino ntama zirafise maternité burya nivyo. Neza cyane turagenda kuraba maternité ni kibanza kijamo izavutse biri kumwe na nyina wazo. Narabwiye bibananye bikomera. Wewe uyumvira igitungwa kirafise maternité. Warindi. Hajya hariho n'abavyaza abakiriza. Nabyo nyine turabimenya. Tubana tugenda ko kuri ahandi ndabira ko turi muri ISABU Gisozi. Turabo ISABU Gisozi gatatu umvirize. Bibananye bikomera ko kuri ahandi ndabira ko byamaze gukomera. Iki ni cyakibanza twadeje kuvuga maternité uko mubibona hariho za nyina hamwe n'ubwagazi bwazo. Yego. Ni nkuko mubibona aha niho haja ibyaye yose ikija muri iki kibanza. Ubu akakara kangana ukazongana n'uruvyibushuko gose cyane. Mama we. Harabavuga ngo mbega zino ntama zingana uko zifungura ibiki?
zigivyo intama zo mu Burundi zindi zitabara zifungura cyangwa muvisa kandi kabirya oya nta kabirya gahari ni intama zimeze nka zirya zo muri miliyeri rari nye ibyatsi ikibingo na tiribisakumu turazivangira kandi na mukuna hamwe na kariyandra muga hagati aho naho ziraronka konsantre mu gatondo magarama amajana abiri ku ntama imwe izi zikaba ziko zitegurirwa kuronswa abene gihugu yego mu misi zoze mama we naje ngomba ntunga intama ego numva nifuza kumenya ibi bintu nuko tukaba tuvuye rero mu ntama ubu ntango tugiye nkuko twavuze bwa mbere asanzwe hakorerwa ubushakashatsi ku ntama ariko kandi arakorerwa n'ubushakashatsi ku bitungwa by'inka na nyine turashobora kugenda tukaraba biriko birakorwa imbere ko dushika ndabona tuno tuntu tumeze uku sizi ko kameramana ashobora kutwerekana akanagasho mwateguriye inka ibi ni biki mwateguye kugira ngo bino bintu bimere uku azosora ko mbona ari bishashe oya ntituvuga yuko ari agasho mugabo ahandi naho nagasho kuko igitungwa hari igihe bishika kikagwara canke twagipompa inyondwe rero ca tukizana ngaha mu rugogwe ku buryo dushobora kukivura byoroshe kitaguma kitugora ico gakora aka nico gakora ariko nka za ntama mpejeje kubona zivyibushe kurya ugombuye ko inyigajije kabiri zidashobora kugwa hasi oya birakomeye gose birakomeye ntibinyiganyiga oya nuko hari ubandanyije imbere ndabona ikintu menga ni kave mwubatse biriya navyo nibiki menga ni kave oya ni biro bishasha vya deje acha hino ibirasa nibiki iyi si kave ariko numunzane dukoresha mu gupima ibitungwa inka igitungwa kiraza yego abahuguruye ngaha igitungwa kikaza kikinjiramo kigaragara ngaho tuja dusubira tukugara hanyuma rero umunzane tugaca dupima tugaca tubona ibiro by'igitungwa mugaca mubona ati tubikora buri kwezi yuko guheze tukaraba yuko igitungwa cyongereye ibiro canke toba carataye nico bidufasha baje bitungwa biragira obesity navyo nyene yego naho nyene cariye byinshi dama lipide menshi bivanye n'ivyo cariye naho nyene kirabyibuha umurengera bitari byiza kandi ku gitungwa hajya nagira ngo mwe mukeneye inyama oya n'igitungwa iyo kibyibushe cyane gose naho nyene ntibari byiza kuko ari nk'igitungwa kibyara kirashobora kugira ingorane nko mu gihe cyo kubyara kigaca kibyara bigoranye naco nyene nkuko iyo conze cyane atari byiza nkuko niyo kibyibushe gose naho nyene si byiza ndiko nababwira ibintu atari byiza ku gitungwa nkuko ivyiza twabibabwiye turacabandanye ko dushimira gose leta kuri izi nyubakwa ziheruka kuba rehabilite biciye mu kigo buha tunashimira kandi leta kuri bijya bitungwa by'intama mwabonye hageze ziheruka kuva mu gihugu ca Kenya yoyo yatanze uburyo biciye mu kigo ISABU ivyo bitungwa bikaza kugira ngo mu misi zoza bishike no mu bene gihugu no mu bene gihugu baronke ibitungwa byiza by'akarorero nkuko mwabibonye tukaba tubashimiye gose nuko murabashimira muranayishimira rega leta ni wewe leta ni jewe ahubwo ni wishimira twese nuko biriko birakomera izi nka rero mutegekanya kuzishira mu bene gihugu izi nka zo zaratanguye kuja mu bene gihugu bararonka ibitungwa cyane nk'amasuku imfizi ngaha bakagura zikaja mu bene gihugu bakaza barimisha ko kuri ubu bwoko yego nuko byamaze komera nababwiye yuko uno munsi nariko ndabatembereza muri ISABU Gisozi mwibaza ko bakurikira ari hehe kumana nanje ndacyakubwira yuko kugira ibintu bitera imbere kugira igihugu gitera imbere narakubwiye ko imizi ni ibintu bibiri uburimyi n'ubworozi kwa kuri ahandi byamaze komera turacabona tutembera ama ISABU yo mu Burundi Queen Poem kwa kuri ahandi